Si wowe mbanza kudashaka gusubiza. Alexandre, écoute, uwahirize basi nyakugirira so wawe apana gutera akaduruva ngaha, okay? Non. Alexandre, mama, takwinginze umbwize ukuri. Uryo muntu yahora ari papa wanje. Gute bonaho byaje ngo si papa wanje. Alexei, nubwije ukuri. Nukuri nanje nta kwezi kurahira ndabimenye. Ikindi congeye ko rero. Nta nubwo nanizi ko Antone ari se wa Alexandre. Nikolai, chef topographe. Nanje nitwa Sergei, engineer topographe. Okay. Nanje nitwa Jean. Yafatiriwe hama acanserukako nk'umukuru w'umuryango aranshikiriza urwo rupapuro. Urwo rupapuro ntabwo mubona rufise pare zanje ibice 30% zo muri entreprise BT, bureau d'études topographiques et d'expertise immobilière. Ndetse nagwa rupangu rwo mu Kigobe nago nini buri kwizana giwawe. Wow, cyiza cyane hame bukurikirana ibiki. Inzu yanje yo mu Kigobe ari nayo nzu nkuru, urupango rwo kumutanga ndabihaye umukobwa wanje w'imfura akaba ari we mukobwa wanje w'amaraso. Muceceke ko sinari bwaheze gusoma izina. Nariko ndavuga ko ibice 30% yari afise muri entreprise inzu nkuru yo mu Kigobe, restaurant Buddha's Foods, yabihaye umukobwa wiwe w'amaraso Alicia Petrovna. No. Madam, urashobora kumbwira iki kugenza? Reka namwe nafise munini wo guhagarara ngaho. Bisaba ko ibeshe ndakunda kirari. Ubwa mbere ndabashimiye ku mwanya muhaye kugira ngo tuganire. Hamugikurikira murabona ibyabaye. Twese nta muntu n'umwe yaravyiteze. Byatubereye giturumbuka. Byanatugoye kwakira. Hama ubwa mbere na mbere dushima Imana ko yakinze atabuzima mwahasize, ariko mwarabonye ko mama baciye bamutwara kumufunga. Nenje kubasaba mwirengagize ibi byose naba narabakoreye, umfashe mufunguze mama wanje. Urazi ko papa ariwe papa wacu nawe yamaze kwitaba Imana. Ubu je nanje ndamaze kubona mama atahari, ntacundi nta n'ubuzima na bumwe mbona naho bawe. Basi reka nizere ko ibintu byakwigishije. Nibaza warabonye ko isi irazunguruka. Uno munsi ushobora gutera akagera umuntu ubasanga aho umuntu wateye akagera niwe ukeneye kumufasha. Nese ko twasanze dusangiye ababyeyi, ubu je nawe turavukana dusangiye papa. Basi fatira kuri ico, gerageza uko ntofunguruza mama wanje. Kumufunguza mama ndashobora kubikora, ariko hari ikiguzi bigusaba gutanga. Ikiguzi nyabaki ari iki? Cyangwa bivuze ko icyo wasaba cyo cyose nitegereza kubikora ku bwa mama wanje. Naho biba ari igipande kimwe ku bw'imitungo papa yampaye, nawe nyene naguha. Reka mukobwa, je nta mitungo yawe nkenereka. None ushaka iki? Siwumva ko mbajije ikibazo cyiza. Hari ikintu kimwe cyoroshye cyane kiza gutwara n'umwanya mutonya gukora. Ngiye kugusaba ko nkorera. Genda usinyire divorce Alex Boy. Hama niwaheza kubikora
ucumbwira telefone yawe pesha amurekure mama wawe kandi hari ikintu ushaka kukwibutsa Priske uteba cyane Priske urubanza kwa mama wawe bashobora kurutwara ahantu ntazoba ngifise amahirwe yo kumufunguza ngo rero amahitamo n'ayawe. Alicia, guha divorce Alexei ni kimwe mu ruhombo n'abandi kontakira. Sishobora kumutakaza. Erega hari ikintu utazi. Alexei ntugomba umutakaza uno munsi. Alexei wamutakaje kera kubera ko Alexei ntiyigeze akukunda. Abo umutakaza warigeze unamufita. Uzi ikindi kintu kiba uriko uradukorera uriko uratubuza kugera kuri destin yacu. Amahitamo nayaguhaye niba ukeneye mama wawe ico gukora urakizi. Ndaguye ndagarutse. Nta kintu na kimwe ntakora kubwa mama wanje. Mama wanje ni buri kintu cyose. Divorce ndemeye kuyamusinyira nta kibazo. Si wumva kuva bwa mbere na mbere niwo munsi wa mbere ndakubonye ufise ubwenge ufise ikintu c'ubwenge cyane. Gusa murakoze. Madame Alexandra ni mwebwe? Ni twebwe n'amahoro. Amahoro. Alexei ni hari? Ego ni hari yajeje kuva ku kazi ubunyene yagishika. Sawa. Gusa murambabarira boss yanditse ko ninjira ya maitegeko ko atamuntu yinjira no munsi ngaha. Ndakubwiye ko naje ntashobora kuhinjira. Ego kandi mabuje murambabarira urasi ko kakazi niko kanonze. Sinogurusha winjire kubera boss ni yatanze itegeko. Ako nta kibazo. Ushaka kumbwira ko ndamukeneye? Sana ngorane kandi ndamubwira. Gusa muyangana. Nta kibazo. Victor Namaki. Boss, ya abantu bawarondera ari hanze. Idandonde. Boss urazi ko wamaye utegeko ko atamuntu yinjira. Shaje nasi ko kubera itegeko ryawe. Ebana ariko akazi kanje. Oya mvuze ati nindandondera. Cha madame wanyu ari yajya hanze ko kandi yavuze ashobora kugenda mutamuhaye uruhusha. Madame Alexandre? Okay, karibu. Usamuyangana. Okay, sawa nta kibazo. Ntagorana. Ariko ibi birahinduka kuri madame asigaye yinjira saba urusha jewe. Victor, uvuze gute? Oya madame, nibaza ko mwiyenzi na kimwe navuze. Karibu. Ibintu birahinduka. Aho je nsigaye nsaba uruhusha kugira ngo ninjire hano. Nimba arico wibagiye ariko ngira nkurungikira. Sinon c'était pas nécessaire de venir ici. Abizi ko ngatakiri wawe. Alexei, hari guzomenya ko nagukunda. Écoute, le nkiva ku kazi sindaruka sindafata na douche. Si ufite ikintu ushaka kumbwira petit part, moi je pars aussi. Okay, nta kibazo. Nari nkuzaniye rwa rupapuro. Kuko ndazi ko cyari cyifuzo cyawe. Waouh, je te félicite. Nta mpamvu yo kunana kandi uzi yuko tutaziga tubana kandi je nawe. Tu as bien fait. Byari bikomeye cyane kandi byasabye ikiguzi kinini ariko byari bikwiye. Écoute, uracara umukobwa muto cyane kandi yotegura akazoza kiwe. Uri umukobwa mwiza, ufise ubwiza, buri mungu wese ungamwiza garakubonye. Just agushima, hein? Uheruka no guheza amashure, hein? Tu t'imagines? Alors, uracafise umwanya wo gutegura akazoza kawe. Alexei,
ibyo warondera wabironse icyo washaka rwari urupapuro uragenda mu gihugu na Alicia wawe kandi mujye muheregwe. Okay, wahisemo leta. Wow, Sherry, finally. Imana yabikoze n'ukuri. Ndanezerewe cyane kuba yemeye gusiba. Sherry, ntuzigire umutima waje uruhutse. Umubiri wanje wose urayimurutse. Gusa sinzi impamvu yamutumye kubigira kuko yari yarananye. Babe, mbabarire. Hari ikintu kimwe nari numva ashaka kubwira. Ngira nta nakimwe. Sinzi kuza kubyakira nabi cyangwa sinzi niba nakoze amakosa. Ariko urazi ko twavuganye ko hagati yanjye nawe atabangarizo kwigira riba. Fuka Sherry, ndaguteze yo. Me, Alexandra yaje ngaha mu gitondo. Aransaba ikigongwe, aramfukamira. Arangiye ngo ndamufashe ndamufungurize mama wiwe. Nanje maze kubibona nabonye no bibyaza umusaruro. Cyane mwemera yuko kugira ngo ndamufungurize mama wiwe ariko amaze kugusinyira divorce. Rero nibaza ko aricyo cyatumye nza gusinya divorce. Gusa nyene nagize akazi kenshi sinabonda nkumanya wo kubikubwira. I beg you mbabarire cyane. Uya Sherry, nta mpamvu n'imwe yo gusaba imbabazi. Gusa ikakadi wari wakoze ikintu cyishana ni nanje. Ariko uze n'inkuru. Iyi ni itsinzi idasanzwe. Ukwiye kuyigina. N'est-ce pas? Yeah. Thank you so much, right? Thank you. Yeah. Gusa ikintu kimwe kindyoheye. Nukuba uhereye umunsi tugiye kwisansura tukakundana nta muntu n'umwe tugitinya cyangwa tukibaza ko ashaka kutugirira nabi. Exactement, oui be. Ahubwo ngiye kuraba ntegure mariage akiri kare atabandi basi barinjira. Kuko buri mwanya wose nguma nyumvira ko ashaka kwaduka ibindi byaduka. Ako Sherry ndakubaze. Mama warabimubwiye arabizi? Mama nazaze naruma nta kimwe ndamubwiye. Nukuraba rero ukabibabwira kubera gushikiza nukuri mama wanda acamutinya. Come on be. Mama wanje mundekiriye. T'inquiète about ça. Alors, tugende. Tuje. Budes. Si wawe none? Oh my god. Sawa. Gusa nyine urabizi yuko nirabi wanje uko nibayisenyera mu mategeko. Nta kibazo. Nikisi umwanya gusa, right? Yeah. On y va? We go? Okay. Oh, karibu rero Sherry. urakoze homana ahubwo mbabarira natevye cyane. Ahubwo cyane nibaza ko hagize ikibazo Sherry. Oya nta kibazo nagize ahubwo nagiye kuva hasi nzabona Alexandra araje. Nchamba oblige yo kwicara ndamubwiriza ivyo ambwira. None yakubwira ibiki? Alexandra ntavyo yakubwiye? No. Yabimbwira gute? Yambwiye ko yamusinyiye divorce. Wow. Ndishimye cyane. Bebe. Oh, pardon basi ndabizi ko ari umugenzi wawe. Nta coroma n'ubundi ntibari kuguma babohanye batana abana hari hageze ko bavana burundu. Merci Sherry, ndakunda ukuntu nyitaho. Ukanyumva muri vyose. Ahubwo ava biko turindira ku ifungurwa zishika. Reka tube turayakurazi ko dufise urubanza, sivyo? Urazi ko dufise lancement officiel ya company yacu. Mega Customer Center. Rero nashaka ko hari ibintu womfasha. Urabizi ko ndahari ku bwawe Sherry, bwira icyo ushaka ndagufasha. Merci Sherry, icyo nifuza rero ko womfasha. Shaka ko nkorera liste y'ibinyamakuru byo ngaha mu Burundi. Me utibagiye Magic Channel TV ya Tani.
kuko ni mushiki wa Alexei kandi urabizi ko ari umugenzi wanje. Urampaye ida ahubwo reka ncenca kuri studio kwa Tanya ndakimusaba kimfasha.